Hello guys my people, muraho mumeze neza? Nanje ndaho meze neza. Nkaba ndi wa muhungu wanyu nongeye kugaruka kugira ngo nshobore kubashikiriza kino kiganiro ku makuru ahaye avugwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse mu gisata cy'umuziki, aho hari abaririmbyi babiri ariwo Alvin Smith asanzwe aba mu gihugu ca Kenya, ariko uno mwanya akaba abarizwa mu gihugu cy'u Burundi, aho bafitaniye amakimbiranire n'umundi muririmbyi yitwa Merina Boy. Abo baririmbyi babiri bo mu gihugu cy'u Burundi haheze ikiringo kihafi umwaka wose barimo baraterana amajambo agiye atandukanye ku mbuga zigiye zitandukanye, ndetse nongere ndagusabe wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga, komeza kugira subscribe, like, share hamwe na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, hamwe n'ikiganiro kigiye ko ushobora kuba mu bambere bashobora gukurikirana ibiganiro byacu. Reka dufate kano kanya twinjire hagati neza na neza muri kino kiganiro, aho tugiye kuyaga ku bintu bibiri ndetse no kubaririmbyi babiri aribo Alvin Smith hamwe na Merina Boy. Alvin Smith agize igihe kirekire kuva ashitse mu gihugu cy'u Burundi guhera kuri airport, aho yari yitavye ubugeni bw'umuririmbyi mugenzi we yitwa DJ Fremando, ariko ibintu vyagenze uko batari babiteguye, aho umuririmbyi Alvin Smith yashoboye kwanga kuririmba mu giteramo kumvo zuko ati umuririmbyi Merina Boy yatanguye kurira kuri stage ndetse akoresha microphone. Ibyo ni bimwe mu byitwazo umuririmbyi Alvin Smith abandanya gushikiriza ko atofa akoresheje microphone mugenzi we yakoresheje ariho Merina Boy, ndetse guhagarara kuri stage Merina Boy yashoboye guhagararako, aho mushobora kumva neza bano bahungu babiri bafitaniye amakimbiranire ari ku rundi rwego, aho umwe yabitse inzigo ndetse n'uwundi yongera arabika inzigo ya mugenzi we. Uno muririmbyi Alvin Smith nongera ndabibutse ko yigeze gutobora amapine y'imodoka y'umuririmbyi Merina Boy, ariko nuko byagenze uko byaragiye mu butungane, ndetse Alvin Smith yabandanije gushikiriza ati amapine y'imodoka nashoboye kuyariha ndamugurira ayandi, ndetse n'abatware bagenda bababwiye ati mukomeze kuba bagenze, aho muzohurira hose muzovugishanye. Ariko umuririmbyi Alvin Smith ngo yaragerageje kuza aramutsa mugenzi we, ariko mugenzi we akamwishura nkuko wewe atabinezwe canke nkaho umenga wewe ntabishaka ko bakomeza kugira ubugenzi canke bakomeza kugiranira ubucuti. Ndetse aho umuririmbyi Alvin Smith abandanya gushikiriza ati hari ibintu Merina Boy yangiriye agasuzuguro imbere y'abantu, ndetse aho namuramukije ari kumwe n'umwana w'umukobwa, aho Merina Boy yari kunyishura, uwo mwana w'umukobwa niwe yaje kunyishura ati aya masaha sayo kuvugana. Namwe mu majambo uwo muririmbyi Alvin Smith abandanya gushikiriza, naho uno muririmbyi wundi Merina Boy wewe ataragira ico abivuze ko canke ico ashikirije kuvyo umuririmbyi Alvin Smith abandanya kumuvugako. Ayo namwe mu majambo uno muririmbyi w'igihangange muri kano kanya Alvin Smith abandanya gushikiriza ku mbuga zigiye zitandukanye, ndetse aho nabandanya kuvuga ati umuririmbyi Merina Boy afise inzigo imwe yakazikira, ni umuntu yugaye cyane, kandi akabandanya ashikiriza ati uno muririmbyi Merina Boy kugira ngo baze basubire guhuzana n'umuririmbyi mugenzi we ariwo DJ Fremando bizoca kure gose, kuko uno muririmbyi asanzwe afise inzigo. Ndetse nongire ndabibutsa ko kuno umuririmbyi Merina Boy yashoboye kwitabira ubugeni bwa mugenzi we ariwo DJ Fremando. Umuririmbyi Merina Boy yashoboye no kuririmba mu rubanza rwa DJ Fremando aho yariko aragira ubugeni, aho ni mu gihe uno muririmbyi Alvin Smith wowe abandanya gushikiriza ati aho ni mu gihe uno muririmbyi abandanya avuga ati umuririmbyi Merina Boy sinzigira ndamubabarira, ariko mu gihe wewe azokenera ko dusubira kuba abagenzi tuzoba abagenzi, tubiheze byose tubidadanure tubandanye gukora akazi kacu ka misi yose. Ndetse uno muririmbyi abandanya yagiriza umuririmbyi mugenzi we ariwo Merina Boy ko yamukuriye indirimbo yiwe, iyo ndirimbo ikaba yari Alvin Smith featuring DJ Fremando, aho uno muririmbyi abandanya gushikiriza ati indirimbo imaze ikiringo c'amezi 6, ariko uno muhungu ntarigera yiyumvira ko yoshobora kubisubiza
ashikiriza ku rubuga rwa YouTube. Uno muririmbyi Alvin Smith abandanya gushikiriza ati indirimbo aho bigeze azoyisubizako canke areke azo akore ico umutima wiwe umubwiye. Ndetse uno muririmbyi Alvin Smith abandanya kushimira cyane umuririmbyi DJ Fremando aho avuga ati ko yamufashije ibintu byinshi ndetse ko bagiye no gukorana indi ndirimbo igira kabiri. Iyo ndirimbo ikaba ari DJ Fremando yashoboye kuyandika akandi akaba yanditse ku mvo zuko zo gushimira umuririmbyi Alvin Smith ku byiza nawe agize igihamukorera. Ni kuvuga ko bano baririmbyi babiri basanzwe bafitaniye ubucuti buhambaye, ubucuti buri ku rundi rwego rwo hejuru. Namwe mu majambo uno muririmbyi gihangange uyu mwanya avuga ko ari hiti cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ayo namwe mu majambo uno muririmbyi agize imisi ashikiriza ku mbuga zigiye zitandukanye. Mu gihe uno muririmbyi Alvin Smith wewe abandanya gushikiriza ati umuririmbyi mugenzi we yaramubajije Alvin Smith, bino bintu ugize imisi uri kurankorera ubona no shobora kukuriha amafaranga ariyo yose, ariko uno muririmbyi wewe yashoboye kwishura ati sinifuza ko wonyishura amafaranga ariyo yose kuko ndazi ko nawe wankoreye ibyiza bigiye bitandukanye. Nivyo uno muririmbyi abandanya avuga ku mbuga zigiye zitandukanye aho akomeza gushimira ivyimba mutima umuririmbyi DJ Fremando nawe nyene asanzwe ari gihangange mu muziki indundi. Numuhungu afise amahiti cyane, amahiti menshi cyane atagira uko angana, kandi iri mu gihe indirimbo yiwe yose asohora adashobora gukubita swata. Indirimbo yose abasize ku mugaragaro itegereza kuba hiti. Tubandanye neza na neza kuvyo umuririmbyi Alvin Smith akomeza gushikiriza ku mbuga zigiye zitandukanye. Aho ni mu gihe uno muririmbyi wewe abandanya gushikiriza ati no mu gihugu ca Kenya mbayeho ubuzima bwiza gusumba ubuzima nari mbayeho mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo nivyo uno muririmbyi akomeza kwigamba aho yanageze ku kanzu yari yambaye avuga ati ikanzu yayiguze amadolari angana na 50 y'amafaranga y'amanyamerika. Aho ni mu kuvuga mu mafaranga y'amarundi ni hafi 400 by'amarundi. Kandi nongere ndabibutsa ko uno muririmbyi abandanya avuga ati umuririmbyi mugenzi we Melina Boy ko yamukoreye ikintu kibi, ikintu atazofa yibagiye mu buzima bwiwe. Aho uno muririmbyi byageze naho ashobora kurahirira mu kiganiro avuga ati umuririmbyi Melina Boy aragoye bana, no muririmbyi afise inzigo y'akazikira. Ariko namwe mubwiye kubiraba neza uno muririmbyi Alvin Smith nawe arafise inzigo nkuko wewe abandanya ashikiriza ati wewe ntiyigera agira inzigo, ntiyigera agira umubano mubi n'abandi. Ariko ugiye kuraba nawe ibyo abandanya gushikiriza urabona neza ko uno muririmbyi we afise inzigo canke afitiye inzigo umuririmbyi mugenzi we ariwo Melina Boy. Ariko uno muririmbyi wewe abandanya ashikiriza hakana ko wewe ataza agira inzigo. Ariko kandi nubwo biruko byose bigize imisi biko birashikirizwa nuno muririmbyi Alvin Smith, ariko mugenzi we ariwo Melina Boy nta na kimwe arigera abishikiriza canke anabeshuze. Aka kanya abafana bo muziki ndundi bateze amatwi ndetse bahanze amaso muririmbyi Melina Boy kugira ngo nabo bumve ivyo uwo muririmbyi nawe azoshobora kwishura nawe agire icyo ashikirize kubigize imisi biriko biravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye. Aho uno muririmbyi Alvin Smith yabandanije ashikiriza ati ntashaka kumuha hiti kuko muri kano kanya wewe uwo muririmbyi Melina Boy tariko aravuga ku mbuga zigiye zitandukanye. Aho uwo muririmbyi wewe Alvin Smith we yabandanije ashikiriza ati wewe muri kano kanya tuvugana ko ariho ari hiti, aho abandanya ashikiriza ko ari wewe wenyene ariko aravugwa canke ariwe muririmbyi agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Yabandanije ashikiriza byinshi bigiye bitandukanye, ndetse mubandanye kuntega amatwi muri kono kiganiro byose munabibateguriye murabikurikirana. Aho ni mu gihe uno muririmbyi abandanya ashikiriza ati imbere yuko ijya ndirimbo ifutwa ikavanwa ku rubuga rwa YouTube hamwe n'ibyo byo gutobagura amapine y'umuduga w'umuririmbyi Melina Boy, aho yabandanije ashikiriza ati hari byinshi byakurikiye twebwe abantu tutigeze tumenya, aho ivyo ari byo tugiye gukurikirana
kuvugana tumenye ivyarivyo. Aho ni mu gihe uno muririmbyi abandanya ashikiriza ati umuririmbyi Merina Boy yarankoreye agasuzuguro imbere y'amaso y'abantu mu gihe twebwe atavyo twigeze tumenya. Ivyo ni bimwe bibandanijwe bishikirizwa n'uno muririmbyi w'igihangange, uno muririmbyi agezweho muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi. Aho uno muririmbyi Alvin Smith we abandanya ashikiriza ati sinzokwigera mbandanya nisemba umuntu adashaka ko dusubira kuvugana. Aho nawe yavuze ati yashoboye gushikiriza ko nawe yabisizemo inzigo mu gihe nawe umuririmbyi mugenzi we azoshobora kubona ko hari ico bashoboye kugiranira mu buzima busanzwe, bazoheza bose babohora imigozi ndetse n'inzitizi basize hagati zabo, bashobore kongera gusubira kuvugana, bashobore kongera gukora akazi kabo ka misi yose mu mutekano ntangere. Ni mu gihe uno muririmbyi yabandanije ashikiriza ko Merina Boy yiyemeje imbere y'abashinganaye ko agiye kwiyumvira kugira ngo ashobore kurekura ijya ndirimbo yongere isubire ku rubuga rwa YouTube rw'umuririmbyi Alvin Smith. Ugerageje kumviriza neza ivyo uno muririmbyi ashikiriza, aho abishikiriza n'agashavu kenshi ndetse n'inzigo, aho bishobora kuba biriko biramujya mu mutwe kumvo zuko uno muririmbyi atashoboye gusubiza ijya ndirimbo yiwe ku rubuga rwiwe rwa YouTube, ndetse aho niho amakimbiranire yabo yagiriye kubandanya ndetse abandanya kuba manini, aba ikintu gikomeye muri kano kanya tuvugana. Aho bano baririmbyi kano kanya bashobora kuba bameze nk'inkoko n'akagomba, aho bohurira bose tanumwe yoshobora kuyagisha uwundi, canke ugasanga uwundi akubise uwundi canke uwundi aroze uwundi. Noneho uno muririmbyi Alvin Smith abandanya gushikiriza ati ivyo nononye vyose narabirishe, aho abandanya avuga ati nakomeje kurindira ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri kugira ngo ndabe ko ino ndirimbo yoshobora gusubira ku rubuga rwa YouTube, ariko nararindiriye ndaruha. Ni mu gihe ayabandanije avuga ati niyakenera azoyisubizako canke areke. Ariko namwe mwibuke ko Alvin Smith yashoboye gupostinga amajwi y'indirimbo ikoze nabi, yagiriza ko umuririmbyi Merina Boy atazi kuririmba ikintu na kimwe, aho indirimbo ziwe babimukorera muri studio. Mwibuke ico gihe Alvin Smith abikora yariko aramwicira brand, kandi twege nk'abafana b'umuziki ndundi tukaba dusanzwe tuzi neza ko uno muririmbyi Merina Boy asanzwe azi kuririmba neza ijana kwijana. Ariko ivyo byose umuririmbyi Alvin Smith nubwo abishikiriza wewe yibagira amakosa yamukoreye. Aho ni mu gihe uno muririmbyi yabandanije gushikiriza ko yatangaye kubona umuririmbyi Merina Boy ashoboye kuza ku munsi wa mariage y'umuririmbyi DJ Fermando, aho uno muririmbyi nyene Alvin Smith yabandanije gushikiriza ati iyaza kumenya ko umuririmbyi Merina Boy ashobora kuza muri yo mariage wewe ntiyari gushobora kwitaba ugo rubanza. Hani mu gihe bica biboneka neza na neza ko uno muririmbyi Alvin Smith afitiye inzigo y'akazikira umuririmbyi mugenzi we Merina Boy. Ubwo biruko uno muririmbyi we wabandanya ashikiriza ati jewe sinshobora kwanka uno muririmbyi mugenzanje nta nzigo ndamufitiye. Nubwo biruko biboneka ko neza na neza aba ariko ariyeza atavuga ibintu bivuye ku mutima. Reka ikiganiro twabateguriye kishobore kurangirira ngaha, ariko ibikurikira tuzobikurikira mu kiganiro gikurikira, kandi nongera ndabashimira mwebwe mukomeza kudutega amatwi yome, kandi mukabandanya kugira subscribe na like hamwe na share na comment, mu gihe tubandanya kugira umuryango wagutse, umuryango rugari.